안녕하세요, my 친구. Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am a Burundian mom in Korea. Join me as I cook and share Korean culture from my kitchen in Korea to you. Kubacingu munkurikirana muri ngaha muri Korea. Happy Solar, nizere ko muri Solar mwagize ibihe byiza kandi aho mwese muherereye mwashoboye kugira akaruhuko keza. Abacingu banje naho bankurikirana bari mu bihugu bitandukanye, namwe ndabifurije umwaka mwiza, ubabere umwaka w'imigisha myinshi mwese aho muherereye mu banyu no mu byanyu. Uyu mwaka rero mushasha niyo video ya mbere ntanguye gukora guteka, kuko nari maze iminsi ntakora amavideo yo guteka. Rero ino video natanguriye ko ni video y'ibyo kurya by'i Burundi hariya iwacu. Ndabizi neza ko abantu muri Korea iyi video muza kuyikunda, ku bantu bahora bavuga bati isosi tomate yo ngaha muri Korea wapi naho ugerageza kwitega gute iguma isosa, abandi akavuga ko batayikunda. Rero ngenda kwereka ukuntu ushobora gukora agasosi karyoshe udashizemo sosi tomate kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ibyo birungo rero nakoresheje n'ibirungo bisanzwe, mana nagize ifi fata ibirungo bitandukanye nari mfise, nshiramo indimu, nongera nshiramo olive oil. Rero je nakoresheje ibirungo biri hafi amapoudre niyo nakoresheje, nari mfise ndayavanga. Nari mfise atandukanye, naho ushobora gukoresha ibirungo bitandukanye usanzwe utekesha mu gikoni ukabivanga uko uvyifuza. Nivyo nakoresheje mu kumarina iyo fi yanje. Murabona nabivanze nkuko nabigenje, hanyuma censuka muri ya fi yanje nari nateguye namaze kuyironga. Hanyuma rero uca uvanga nkuko onye. Agafi ngaha muri Korea muri no misi karabonetse aha duherereye, sinzi wewe aho uherereye yuko agafi kabonetse. Rero uraheza ukabivanga, uhejeje uca utegura imboga. Imboga rero je nakoresheje uno munsi nizisanzwe nazo nyene ushobora kuronka hose, cane cane amatomate, karoti, seleri, poivron, ariko nawe ushobora gukoresha izo ufise. Mugabo jewe nakoze ku buryo itomati aza kuba arizo nyinshi kugira agasosi kaze kugira ibara, kubera ko atasosi tomati nza gushiramo nashizemo itomati. Shiramo itomati nyinshi. Izo nizo mboga nakoresheje, nazironze. Hanyuma cimfata akanya ko kuzikata, sinarinze rero ndazikata duto duto kubera ko ndaza kuziteka. Naciye mfata ya tomati yanje, murabona ko nayikase mu buryo atari bunini kandi atari butoyi kugira ngo ishobore gukwirwa mu safuriya. Ibyo navyo ni bitungurusumu, navyo ntavyo narinze gukata, nabishizemo uko nyene. Nari mfise na gingembre nayo nyene ndayikata dutoyi, shiramo muri ya safuriya yanje uko nyene. Hanyuma cimfata ikaroti, nakoresheje ikaroti imwe n'igipande, ya karoti ndende niniya nayikase nkuko. Hanyuma shira muri ya sorori yanje nza gutekeramwo kugira ngo ntibitugore. Nabanje kubironga kugira ngo binyorohere gukata ntera ndabiteka. Ikaroti yanje mpejeje kuyikata, nateye ndayishira mu isafuriya. Intuze zanje nazo, ifi zanje nazo zirarindiriye. Naheza kubishira ku ziko izo mboga, ndaheza ntegure ako gafi. Rero mu bisanzwe nifuza guteka izo mboga mu mazi nka kurya umuntu akora potage, ndazibize ku buryo nizaza kubira aba arizo ziheza zikambera isosi. N'igitunguru naco nyene urabona ko nagikase mu buryo atari butoyi cyane, kubera ko ndaza kubisya
rero nafuye kubishiramo uko nyene nakase kugira ngo bize kunyorohera gushira mu isafuriya. Nshiramo na poivron nayo nyene sinayenze ndayikata binini, nayikase bisanzwe ntera nshira mu isafuriya. Niyo ni seleri nayo nyene urabona ukuntu nayigize, ndayishira muri ya safuriya yanje. Hanyuma mfata na poiro, iyo onye ni green onion, si poire, ni green onion. Hanyuma nasigaje agatunguru gatoyi cane, ndaza kukwereka ico ako gatunguru nza kugakoresha muri za mboga zanje. Rero ndaheza nkashira ku ziko zikabira. Kagatunguru nakora kaza kumfasha gukora agasosi k'ifi, ni nka buyo nza gushira mu isosi yanje. Rero mfata ya olive oil nkashamo kagatunguru gatonya kugira ngo kamoteshe gusa. Hanyuma mpeza nshiremo wa mutwe w'ifi. Hariho umutwe w'ifi ntataye, abantu bakunda guta umutwe w'ifi. Ushaka gukora ako gasosi urashobora kubika ukagufasha gukora ako kabuyo. Uwo mutwe w'ifi naheze ndawukaranga n'ako gatunguru mu mavuta makeyi cane. Hanyuma nshiramo amazi kugira ngo kabire. Intuzenye nazo ya supu yanje urabona yuko iriko irabira, nawe nyine ndaheza nkayongeramo intuzenye, ndaheza nkayongeramo ibirungo. Jewe nashizemo n'ubundi birungo fise bisanzwe cane by'amaputo kugira ngo iyi sosi yanje igire uburyohe. Kagafi kanje nako naciye ndagakaranga, ariko sinagakaranze mu isafuriya, nagakaranze muri air fryer. Urabona ko gaci kahiye, nagashize muri air fryer kubera ko tuguma twirinda amavuta muri uno mwaka wa 2026. Si umwaka wo kuvyibuha, ni umwaka wo kugerageza tukarya ibintu biri healthy. Rero ya supu yanje mwabonye ko yahiye, nayisyeye yamaze nka potage. Urabona yuko kure ataho yagiye kubera ko yarimo tomati nyinshi n'ikaroti nyinshi. Naciye ndayisya, maze kuyisya urabona ko yabaye nyinshi. Rero jewe ukuntu naciye ndabigenza, naciye ndayigabura kugira ngo sigaze iyo nza gukoresha. Ushaka guteka nyinshi cyane, utegera abantu benshi, ni vyiza nk'iyo onyana ko ari sawa ucutera ushiramo za fi zawe wazikaranze. Ariko je yambanye nyinshi, naciye ndayishira muri frigo ndayibika, sigarana iyo nza gukoresha muri ya fi yanje nari mfise. Hanyuma rero ya ntuze yanje iza kuba yahiye. Ya buyo yanje nashaka ku ruhande, umutwe w'ifi nayo nyene yahiye muri rya safuriya yindi. Aho nari nkigabura ya sosi, n'undi nabonye ko ari nyinshi cyane. Agasorori kambana ko kuzuye n'akandi gasorori karuzuye. Iyo rero niyo mbona nokoresha muri kano kanya. Iyo ni ya buyo yanje. Urabona ko yafi wa mutwe sindawukoresha, ariko ayo mazi yo ndaza kuyakoresha kubera ko avuze. Nashizemo ayo mazi y'ifi kugira ngo agasosi kanje korohe gatonye. Hanyuma nakunumviza ko umunyu wafashe, ibirungo byose bimeze neza. Ariko nasanze yasubiye kumbana nk'amazi ko nasizemo buyo nyinshi. Naciye nongeramo kandi gasosi uko niyo consistance jewe nifuza. Naciye mfata za fi zanje nakaranga muri air fryer, ndazishira muri ya sosi yanje. Nta bindi birungo nza kongeramo kubera ko nari nabishizemo mu kugira ngo karage izo fi zanje muri air fryer. Wabonye ko nabanje kuzimarina. Ni sosi yanje nayo nyene igihe yari igiye kubira, ngira ngo ndayisye, nayishizemo ibirungo. Ariko nashizemo ibirungo atari ivy'amafi, nashizemo ibirungo bisanzwe ushobora gukoresha amasosi yose, kubera nk'iyo sosi nona ko ari nyinshi nzoca ndayikoresha ibindi. Hanyuma rero urabona ko ifi yanje
yamaze kubira, agafi kanje niyo sosi yanje byamaze kunywana neza, aho ibyo kurya bikaba birahiye, umuntu ashobora kwitegura. Ego mwakoze gusura kuraba ino video yanje. Mbega we agasosi k'ifi ugakunda ku bugari cyangwa ku muceri?